Waramutse neza nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV kaze turebere hamwe amakuru azindutse ariko aravugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa Myandagara umwaka wa 2024 n'amakuru akomeye cyane turaza gutangurira nga mu gihugu cy'u Burundi aho akomeje kugenda hagaragara amakuru agiye atandukanye kandi akomeye cyane aho gushika none abanyagihugu bakomeje kugenda biyamiriza ibintu bariko barakorerwa cyange barahura nabyo nyine gushika none re hari amakuru akomeje kugenda atugeraho nyine atubwira yuko General Guillaume Bunyoni ubu nonaha yongeye gusaba yuko gushika none yorekugwa nyuma yuko amagara yiwe ameze nabi cyane n'amajambo wiwe yoba yivugiye ariko kubwira abacungangereza ariko bamubwira yuko bidashoboka ndetse banamubwira yuko nyine ata muntu numwe ufise uburenganzira bwo kuza kumuraba. Uyu mugabo wabaye umwe mu bagabo bakomeye cyane nga mu butegetsi bw'ici gihugu cy'u Burundi rero akomeje kugenda yigirizwaho nkana na guverinoma ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye ba nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye. Gushika none rero by'umwariko bivugwa yuko amagara yiwe ameze nabi cyane ku rundi rwego dore yuko hari n'abadatinya kuvuga yuko ashobora kuba yonava mu mubiri cyangwa akitaba Imana nk'uko bamwe bakunze kugenda babigarukaho nyuma yuko yafashwe n'indwara zigiye zitandukanye ariko nanone hakiyongeraho uburyo abafashwe mu ibohero ryiwe dore ko ngo akunze gukubitwa cyangwa agakorerwa iyindi rica rubozo. Imiryango igiye itandukanye irimo nka Fokode uwo muryango uharanira uburenganzira bwa muntu nga mu gihugu cy'u Burundi waje gutangaza neza yuko wamenye amakuru yibanze ndetse anagaragaza uburyo nyine uwo mugabo yaba abayeho mu ibohero ryiwe avuga yuko ngo uwo mugabo yaba afungiye ahantu hewe hawenyine ndetse ngo nta muntu n'umwe wemerewe kuba yomugeraho. Ibintu bikomeje kugenda biteza impungenge abatari bakeye bavuga yuko uko byogenda kose uyu mugabo ngo naramuka agize ikibazo cyangwa akagira icaba ngaha muri leta ya Gitega ngo iyo leta izaba ifise ikibazo gikomeye cyane kuko ngo nayizahura n'akaga. Abo muri iri shyirahamwe kandi ntibatinya kuvuga yuko uko byagenda kose nibwo umuntu yaba afise icyaha aregwa cyangwa ibindi bibazo ngo agomba gufatwa nk'umuntu nk'abandi dore ko gushika none nyine ngo nabo baba bashobora kuzisanga ahantu nk'aho ngaho. Hamaze iminsi bamwe abanyapolitiki bagiye batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda bibasirwa mu buryo bukomeye cyane, bamwe bakaba bararengana abandi bakaba batariyo barengana ndetse gushika none ariko ugasanga cyane iyo uri umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bagufata mu buryo bugiye butandukanye kandi butari bwiza nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Nga mu gisagara ca Bujumbura rero hongeye gutoragurwa ikiziga cy'umugabo w'imyaka ishika muri 30 witwa Manirakiza nkuko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira n'uburyo amakuru yize avuga yuko uwo mugabo nawe yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD ariko akaza kuyivamo akaza kujya mu wundi mugambwe ndetse gushika none ibingibi bikaba byaje guhamywa n'abatari bakeya yuko imbonerakure nga mu gihugu cy'u Burundi arizo ziriko zirakoreshwa ariko ziri kugenda zikoreshwa mu buryo bukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo zibashe kujya kwivugana bamwe mu bantu babona yuko bashobora kuzabatsinda cyangwa bazora kuzabatwara amajwi mu matora ateganyirijwe mu mwaka utankuko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Gushika none rero by'umwariko iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kirangwamo n'amahoro makeya n'umutekano mukeya mu gihe abanyagihugu bakomeje kugenda bijujuta ndetse banavuga yuko General Neva akwiye kwikubita agashi agakora ibyishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo nyine abashe kureba uburyo yashyira ku murongo iki gihugu mu gihe gikomeje kugenda cyugarizwa n'ibibazo bigiye bitandukanye birimo ikena ry'igitoro n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari amakuru kandi akomeje kugenda tugeraho avuga yuko umwe mu basirikare b'ico gihugu cy'u Burundi uherereye nga muri Kongo yoba yamaze guhitanwa n'igisasu ciremereye cyane, igisasu ca grenade cyamuturikanye ngaha muri Kongo nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda aratugera bivuga nyuma yaho yarari ngaho mu mujyi wa Goma. Ntiharamenyekana neza uwo yabikoze ariko bivugwa yuko ngo abarundi baba bari gutegurirwa agasha hangaho muri ico gihugu ku buryo gushika none nyine ngo bashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga.
Amakuru yandi akomeza kugenda aravugwa hirya no hino ku isi rero nyine ni amakuru turaza kugarukaho cyane y'uburyo igihugu ca Ukraine gikomeje kwatsa umuriro ku buryo bukomeye cyane, ku buryo gushika none gikomeje kugenda kigarurira ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye imbere mu gihugu c'Uburusiya, ibirimo guhereza akazi gakomeye cyane ingabo z'Abarusiya, ndetse inyinshi zari zarinjiye mu gihugu ca Ukraine zikaba ziri kuvayo kibuno mpamaguru zijya gutabara, mu gihe abaturage babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi batanguye kugenda bahunga, abandi bakaba bariko bavanwa mu ngo zabo. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Ndabifuriza igitondo ciza, ndabifuriza kuramuka neza, ndabifuriza amahoro y'Imana cyane, kandi iki cyumweru witaka akomeze kubarinda ndetse no kubagirira neza. Ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka nkusabe gupyonda handitse sabone, upyonde nta akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ujye ubana natwe 5 kuri 5. Ndabashuje mwese abadukurikiye abanywanyi b'ibiganiro byacu bari ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abadukurikira kandi muherereye hirya no hino ku mugabane wa Afurika nyine, mu bihugu abadukurikiye bari mu Rwanda, abadukurikiye bari hano ku mugabane wa Afurika mu bice bigiye bitandukanye, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi hose, mbifurije amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira kandi muherereye hirya no hino ku isi ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mbifurije ibihe byiza cyane, nkubwira ngo aha niho honyine nyine mbonesha kure imwe rudende ucuranga nk'aho amakuru agiye atandukanye abagaruka ku bigendanye bigiye biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politice, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nga mu gihugu c'u Burundi rero hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muce cyane. Reka duhere mu ibohero rikuru rya Gitega, ngaha mu mugwa mukuru w'ubutegetsi, ngaha muri Gitega nyine, aho General Guillaume Bunyoni ubuzima bwiwe bwongeye gutabarizwa n'abatari bakeya, nyuma yuko hari amakuru yumvikanye avuga yuko ubwe yongeye kwisabira bamwe mu bantu bacungera iryo bohero yuko bari bakwiye kumugirira ikigongwe, hanyuma bakamureka akaba yo kwidegembya, yashaka agashyirirwaho abamucungerera umutekano, ariko akavuga yuko nyine byaba byiza aramutse abonye uburyo yojya Ndakwifuriza umugoroba mwiza shiti mu mywanyi w'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Kaze turebere hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru ariko aravugwa muri uyu mugoroba asoza ayiriwe avugwa nyine kuri uyu munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024, aho ari amakuru akomeye cyane abakomeje kugenda agarukaho cyane cyane mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngaha mu gihugu c'u Burundi rero hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye, aho gushika none nyine hakomeje kugenda havugwa ibibazo by'umutekano mukeya bikomeje kuzamba mu gihe iki gihugu c'aba kirimo kitegura amatora azaba nyine mu mwaka utaha uri imbere, ariko itariki ntiyari yatangazwa. Ariko kandi nyuma yuko bamwe mu basanzwe babarizwa ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi bw'uko abandi banyagihugu basanzwe batajya imbizi cyangwa se babarizwa mu yindi mihari bashobora kuzabatsinda, nibyo byatumye rero hakomeje inkundura ngaha mu gihugu c'u Burundi byo gukomeza kwivugana ndetse no kwikiza abatari bakeya badasanzwe ari abanywanyi babo cyangwa se bavuga ari umwe. Gushika none amakuru dufise rero nuko rero bamwe mu batabarizwa muri CNDD-FDD bakomeje kugenda bibasirwa ku buryo bukomeye cyane, ku buryo hari ubwoba bw'uko nyine n'abayobozi basanzwe bayobora ayo mashaka bavuga yuko bashobora kuza kwibasirwa. Mu gisagara ca Bujumbura abapolisi bashika kuri 2 baciriwe kuriha amande bagirizwa gukubita urongoye umugambwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji cya Bujumbura niho yaciriye nyine urubanza abo bapolisi bashika kuri 2 aribo Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe wa EPDR ari nawe yakubiswe arashima amashirahamwe rero yigenga iyo avuga yuko nyine ari igikorwa cerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira agateka ka buri munyagihugu, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iki gihugu cy'u Burundi nyirico Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda
yamirizwa n'abatari baceya bavuga yuko bimwe mu bintu ariko arakora nonaha nyine ku butegetsi bwiwe atamuyobozi n'umwe wigeze agerageza kuba yobikora ngo mu gihugu c'u Burundi. Bakaba bakomeje kugenda bamushinza ibyaha bigiye bitandukanye, aho mu makuru yabanje nyine nabashe kugenda ndababwira amakuru y'ibiziga bishika kuri 5 byaje kugenda biratoragurwa mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru kandi yaje kugenda agaragara yose yahurizaga ku kuba byoba byorakozwe n'imbonera kure cyangwa urubyiruko rusanzwe rubarizwe mu ishyaka riri ku butegetsi ruzwi nk'imbonera kure nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika none rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirangwa n'umutekano muce cyane, mu gihe mu minsi mikeya iheze hari amakuru yakomeje kugenda ajya hagaragara avuga yuko nyine umuhariro w'igitabara waba uri kugerageza kongera kubura ibindi bitero bishasha bishobora kuba byo kwibasira ico gihugu c'u Burundi nyine nk'uko amakuru yakomezaga kugenda tugira bivuga. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri teritwari ya Rucuro abagera kuri hafi muri za 400 bari barahunze ingwano za FARDC n'umwari M23 bamaze gusubira mu byabo nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi ngibi bibaye mu gihe impande zombi zisa naho ziri gushira mu bikorwa rero agahenge kari karasabwe n'impande zombi nk'uko amakuru nyine akomeza kugenda atugeraho abivuga. Aka gahenge nubwo rero ku rundi ruhande katashobora kuza kubahirizwa nk'uko byosabwe nyuma yuko bamwe mu basanzwe barebwa ko bakomeje kugenda nyine bavuga yuko ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwihariko ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 wavuze yuko n'ubundi uyu muhari wavuze yuko udashobora kuba wozubahiriza ibyavuye mu biganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Kongo, Rwanda mu gihugu cangora ndetse n'abandi no ku ruhande rw'imitwe igitandukanye nabo bakomeza kugenda bavuga yuko ibyo ngivyo badashobora kuba byihanganira. Ku rundi ruhande abategetsi b'impande zombi haba ku ruhande rwa Kongo bemeza yuko bagomba kubahiriza ku gahenge. Aka gahenge rero kariko karahindura ibintu nga muri kino gihugu nyuma yuko bamwe mu baturage nyine batanguye kuba bogaruka mu byabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru dufise avuga yuko umwe mu basirikare b'abarundi bari nga mu gihugu ca Kongo yamaze kuba yoturikanwa n'ikibombe gikomeye cyane, akaba ari ikigerenade cyaturikiye hafi yaho yararinze hano mu bice bigiye bitandukanye hafi n'umuji wa Goma, ariko kandi ntiharamenya uwo yakimuteze. Ibi ngibi kandi ariko bibaye mu gihe uruhande rwa M23 rwavuze yuko rugiye guhangana n'abarundi. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu rero, amakuru nababwiye kasoza ayire wavugwa muri uyu munsi. Turaganira kandi kubikomeje kugenda bivuga aho igisirikare ca Ukraine kivuga kiti twaroroherewe kwinjira, ni kwingabo za Ukraine ziri mu Burusiya zivuga, ariko none birazorohera hehe uko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe Perezida Vladimir Putin yoba yamaze kuzana ibindi ibikoresho bishasha byo kwivuna umwanzi. Ndabashuhuje mwese umuherereye hirya no hino ku isi, abadukurikira bari nga mu gihugu c'u Burundi mu gisagara c'ubudandazi cya Bujumbura, mu mugwa mukuru w'ubuyobozi ngaho wa Gitega, abari mu ntara zigiye zitandukanye za Ngozi n'ahandi hose za Bururi, Cankuzo, Kayanza ndetse n'ahandi. Ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Abadukurikira mwese kandi muherereye hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese mbahaye ikaze mu biganiro byacu, mbabwira ngo niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu, byonda ahanditse sabone nyine kugira ngo ucuraronke ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, hanyuma utange n'igitekerezo, hanyuma upyonde n'akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification, kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5 ucubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka turatangure nga mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bose bakomeje kugenda bamiriza bavuga yuko ari akamaramaza gakomeje kugenda karagaragara kuri iyi leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko amaze imisi akubuza imihanda yose abanyagihugu ndetse n'abayobozi nga mu gihugu c'u Burundi bagakomeza kugenda bamurakarira ndetse banamwijundika, ndetse bikaba binavugwa yuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bashobora kubona aho bamenera mu gihe abaturage bakomeje kugenda baramwijujutira
ubu noneho igikomeje kuvugwa nibigendanye n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi buriko buragaragara nga muri kino gihugu c'u Burundi. Mu makuru aheze rero nibwo nababwiye yuko hari ibiziga bishika kuri bitanu vyotoraguye nga mu gisagara ca Bujumbura, ariko gushika none abapolisi nga mu gisagara ca Bujumbura shika kuri babiri baciriwe kuriha amande bagirizwa gukubita uwurongoye umugambwe nga mu gihugu c'u Burundi. Mbere yuko aya matora azaba rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, abanyagihugu bagiye batandukanye batangiye gutanga impuruza nyuma yuko hari imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe na leta imaze imisi itangaza neza yuko iri kugenda irabura ibikoresho vyayo bigiye bitandukanye, cane cane nk'amabendera ariko yibwa, ubundi bamwe mu bayoboke babo n'abanywanyi bayo nyine bakagenda bicwa abandi bagashimutwa. Ibi byose biriko birashinzwa leta ya General Neva. Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandazi ca Bujumbura niyo nyene yaciriye urubanza abo ba Paris bashika kuri babiri, Gabriel Banzawitonde umukuru w'umugambwe wa EPDR ari nawe nyene yari yakubiswe arashima. Amashirahamwe rero yigenga yo avuga yuko ari igikorwa cerekana gushaka kwa leta y'u Burundi ndetse no gukingira agateka ka buri munyagihugu. Abapolisi bashika kuri babiri nyene barengukishijwe mu ntahe y'ikibiriraho bagirijwe icaha co gukubita ndetse no gukomeretsa. Umwe wese ategerezwa kuzoriha amadabu y'ibihumbi ihazabu nyine cyangwa se ihadabu y'ibihumbi bishika kuri 250 y'amarundi, nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, kuko nyine niyo dosiye yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara. Ibyo vyaha abo bapolisi bashika kuri babiri bahaniwe byakozwe ku itariki 8 Myandagaro uheze. Gabriel Banzawitonde umukuru w'umugambwe EPDR rero nyine wegereye ubutegetsi yarakubaguwe arakubitwa n'abapolisi bashika kuri babiri mu gihe yaratashe iwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Hari mwijoro yari muri tagisi rusange. Uburyo bwo kwiyunguruza nyine bukogwa cane ubu ngubu bivuye kwikena nyine ryisubiriza ry'itoro riherekezwa n'ingorane nyinshi cyane zo kwiyunguruza nga mu gihugu c'u Burundi. Ibibazo bigendanye n'ibura ry'igitoro nga mu Burundi byaje gutuma kandi bamwe mu bayobozi n'abandi bagiye batandukanye bari bafise imiduga yabo batangura kugenda n'amaguru canke bakagenda mu modoka zisange, nyuma yuko nyine bidashoboka yuko bapfa kuronka ibikomoka kuri peteroli. Ibyo byabereye kwibarabara ry'igihugu nyine neza kuri ruzi Gikoma kwinjiriro rya quartier Mutakura zone ya Cibitoke muri komine ya Ntahangwa, nkuko amakuru akomeza kugenda adusumira. Mu bisanzwe umuderevo yari atwaye abantu benshi cyane, abapolisi baciye bamusaba amafaranga. Ibyo Banzawitonde yanse bivugwa yuko nyine yanabibonye kubw'uwo mukuru w'umugambwe. Abo bapolisi bategerezwa guca amande bakurikije itegeko rigenga uruja n'uruza mu babarabara, aho kwanka nyine ibiturire inyuma yo gukubitwa. Banzawitonde yajanwe mu gasho ka zone Kinama imbere yo kurekugwa buceye. Amashirahamwe yigenga nga mu gihugu c'u Burundi akorera nyine mu bisagara bigiye bitandukanye n'abandi bakuru b'imigambwe bavuga yuko ari ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, bagahamagarira igendereza kugira ngo ico rikoze nyine byatumye abapolisi babiri bahagarikwa nganga mu gihugu c'u Burundi. Mu butumwa bwaciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ku mbuga hwaniro nyine, umugambwe EPDR warashimye ingingo ya Sentare ya Ntahangwa ukamenyesha yuko nyine urongoye atazokuguruzwa urubanza nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho. Ku ruhande rwiwe Gerard Hakizimana arongoye Forcon ishirahamwe rigwanya akamwana wa mama mu Burundi abona yuko nyine ubwo rubanza gwerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira buri munyagihugu wese. Igikorwa ciza cerekana ako gateka ka zina muntu kubahirijwe
byubahirijwe mu Burundi kandi ko atanumwe uri hejuru y'amategeko ndetse n'abapolisi barahanwa mu gihe bakoresheje ibyo bakora mu guhonyora agateka k'abantu. Ibyo birafasha cyane rero mu gutsimbataza iryo bahirizwa ry'agateka kazina muntu. Niko yashikirije rero ikiganiro abamenyesha makuru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu gihe rero himirije amatora mu mwaka w'ibihumbi 2025 haramaze kwibonekeza amakosa menshi cyane mu ntara zigiye zitandukanye. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bakaba bamaze kwiyamiriza yuko amashengero n'amadini bidaserukiwe nyine mu migwi ijejwe gutegura amatora mu ntara ndetse n'amakomine nga mu gihugu cy'u Burundi. Aya matora ajejwe kuzaba mu makomine ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye, namara kuba hazakurikiraho amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Icakora gushika none abatari bakeya bakomeje kugenda bavuga yuko bakomeje guhangayikishwa n'ibikomeje kugenda bigaragara ngaho muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi bitewe n'umutekano mukeya, aho bakomeza kugenda banavuga yuko nyine ibingibi bishobora kuzahereza ugwaho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva, bakaba babona aho binjirira ndetse naho batangurira kuba bomutembagaza ku butegetsi atari yongera kuba yotogwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe urudome rushobora kuba ikimenyetso c'igitero c'Uburusiya, ikimenyetso cy'inyabutatu naco cerekana utwigoro Ukraine two kugerageza kwirukana umwanzi kw'ijosi. Ibi byose bikomeje kugenda birateza urujijo ku ntambara ikirabera imbere mu gihugu c'Uburusiya. Muri iki gitero Ukraine yarigaruriye rero uturere tutari dukeya ku butaka bw'igihugu c'Uburusiya, maze igarukana imvubu n'icizere muri ino ntambara ikomeje kugenda ishimangira yuko noneho ishobora kuba yonagera i Moscow. Umutegetsi w'Uburusiya urongoye intara ya Kursk iri ku rubibe avuga yuko ubu turere dushika kuri 28 ari two tumaze kwigarurirwa na Ukraine, nabo abanyagihugu babarirwa mu bihumbi bishika ku 200 bakaba bamaze guta ingo zabo, bamwe bahunga abandi bahungishwa. Tumasha yari agarutse muri Ukraine avuye mu rundi ruhande rw'umupaka ari kumwe na mugenzi wiwe Akorde, avuga yuko ajyahewe nuko byari bimeze neza